hanyuma rero papa wanje yari mu gisirikare cy'ishyamba rero sinamenye ukuntu hama dusigana na mama arandera aramfasha ibyo ashoboye petit frère wanje mu ntambara nawe naciye mu bibazo bigoye nakuze ndi imfuvyi kutabona papa ndagenda kubaza ati nta papa muba mumbona muba mwaramboneye kanti amadrede yarakuze warafise drede zava ku mutwe zigatuza ku maguru bamva ati none we ko wahindutse wabaye ukundi kuntu rumogi rwose narukarira rwose kuburyo ko nukurutera narutera inzoga inzoga ro kirakomeye cyane inzoga jewe ubundi ko babona ndi bogare fise inguvu hari ahantu bateka ikanyanga cyo biti gongo twe tumeze neza murabona turananezerewe kubona Imana yongeye kutugira ubuntu kugira ngo tubandanye dusangira ibiganiro bitandukanye. Nizere ko mubandanya mugira subscribe, comment and share kugira ngo ibiganiro vya Salocom TV1 bishikire benshi bashoboka. Uyu munsi rero tugize ikiganiro cihuta kandi kiza kuba kidasanzwe aho twaronse mwene data afise intahe ikomeye, intahe idasanzwe kandi akaba ari kasohora n'indirimbo muri Salocom Record. Rero behind camera ni musaza 1K hariya mu buhinga bw'ivyuma ni Bienve on the mix. Tubandanya tuzana ibintu bidasanzwe nkuko twabibemereye, turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Rero tudatevye tubereke umutumire wacu w'uyu mugoroba. Karibu sana mzee. Murakoze cyane. Yego umeze neza. Turashima Uwiteka yashoboje kuduha ingufu zo gushika ngaha no kuduhuza namwe. Murashaka kwibwira abakunzi ba Salocom TV1 mukanabaramutse? Hello nitwa Irakoze Jimmy kubantazira Crife kazina kubuhizi kazina kubucapu ko kuririmba. Yego Jimmy musanzwe mubahe? Jimmy ava mu ntara ya Muramvya komine Mbuye zone Buhangura Korine Rugari Gacimbiri n'Inkingu. Inigitega naho usanzwe ubahe? Usanzwe mu misi ukora iki mu buzima bwa misi yose? Mu buzima bwa misi yose ndi umufundi w'amakinga. Yego udukinga tupfuye gatobotse gahetamye vora gahetamye ringi ni jewe ndabikora. Ndi umufundi ukorera amajaye kugira nyene n'abariko baradukurikirana eje agakinga kamufanyije avuga ati reka ndondere Jimmy. Nkorera ahantu hatagoye hepfo y'isoko kabasazi niho nkorera amakinga. Uwo baza ati ushaka fundi Jimmy hepfo y'isoko boca bakubwira ati yirirwa ngaha nyene. Mwavyumvise agakinga kagupfanye curondera Jimmy. Ariko Jimmy rero we nagwamagaye kubera intahe yawe idasanzwe kumbure ufasha abandi. Urashaka kutubwira mbega ubuto bwawe Jimmy bwari bumeze gute? Ubuto bwanje nari ndi umuhungu avuka ku bavyeyi babiri. Umuvyeyi wa mbere ni Niyongabo Prote, mama Havyarimana Valeri. Yego hanyuma rero papa wanje yari mu gisirikare cy'ishyamba rero sinamenye ukuntu ubuzima bwiwe bwaciye burangirira hiyo nyene. Yabaye akigaruka sinamubonye basi kuko yagiye mfise nk'umwaka n'igice hama sinovugana nabonye papa rero yaciye agiriye mu ishamba ntihari igihugu nticari bwatekane. Hama dusigana na mama arandera aramfasha ibyo ashoboye petit frère wanje mu ntambara nawe acarashengera. no kuvuga nsigaye ndi single mu muryango. Usigaye uri wenyene? Nsigaye ndi umwe. Yego rero naciye mu bibazo bigoye nakuze ndi imfuvyi kutabona papa ndagenda kubaza ati nta papa muba mumbona muba mwaramboneye. Ndabaza abantu benshi bakuranye ati wapi ntitwamubonye iherezo giwe n'irengero giwe n'ubu ntitwakubwira. Jero ndabaho nkura dufashanya na mama ndatangura kwiga amashuri kugira ngo nanje menye gusoma no kwandika. Mama hari hose vraiment
Imana imuhezagire yarakoze kunsomesha Hallelujah. kwandika ubu ndazi kwandika amaro ndiga ndamenya niho rero nagira mu mashuri yisumbuye nja mu buzima bwo gutangura gufona indirimbo twari muri groupe yitwa Fashion Story. Wari ugeze mu wakangahe? Abingeze muri normale ya mbere aho twara fona indirimbo n'abandi bagenzi twari equipe y'abantu batanu. Aho nyene mbega Jimmy vyaroroha yuko muronka umwanya wo kwiga n'umwanya wo kuja gufonda indirimbo? Ubundi twayifatira umwanya hajya weekend samedi twashaka kugira agahenyo tugakora ivyumviro tugakora indirimbo z'isi tugakora n'amateatre tugakora n'amaconcert yego hama rero birabandanya turakora indirimbo ya mbere turayisohora tuyisohoye niho rero numva umengo jewe ico kibanza sindakinezererewe kuko ivy'isi numva umengo ndiko ndirimbira isi nta mahoro jewe ubwanje nari mfise mu mutima niho rero naca iyo kipe naciye ndayivamo ikirasambuka kuko yari ifise ishimikiro kuri jewe nyene kuko jewe nari nzi icongereza twarakomputa tugashiramwo utuntu two mu congereza hanyuma rero maze kubiheba ca ndafata ubuzima busanzwe fasha ubuzima busanzwe ca ndahomba. Mwari mwahejeje ishuri cyane mwari bwaheze? Ntitwari bwaheze naciye rero nja mu buzima busanzwe aho naciye nza mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Ugiye kurondeza ubuzima ndaba igisumba ikindi kuko nabona ati iri fondi ko ndakura mpige udufaranga twonshikana mu bigero mpige udufaranga tuzotuma nanje nisununura. Giye mu gihugu ca Tanzania nasikiye mu kazi kagoye. Hari nko mu mwaka wa kangahe nyimba uvyibuka? Umugwi Fashion Story watanguye gukomera 2014 hanyuma nanje 2016 canja mu gihugu. Nawe wari ugiye Tanzania? Yego giye Tanzania cashikira akazi ko kubita isuka. Nakubita isuka n'ubusa buraduka. Entrete aho abantu bari mu Burundi bo baza ati ari Tanzania ari Dar es Salaam ibintu bimeze neza kumbe nawe uri kwisuka ryaka. Nico gituma je ntishima umuntu ndakora akazi ndagahejeje nkakaraba nkiyoga neza ambererwa neza. Yego Tanzania rero nkarima ivuri kanje ko mejeje nkiyoga neza mugabo nzi inyungu indiko ndaronka. Yego urakubise isuka hama ndakubise isuka ndarosa amafaranga nagarutse i Burundi bambuza ati none ko we wahindutse wabaye nabi kuba Tanzania. Wagarutse ryari? Nagarutse 2017. 2017 ngaruka nti amadrede yarakuze wari ufite dread zava ku mutwe zigatuza ku maguru. Bamvuga ati none we ko wahindutse wabaye ukundi kuntu kuba Tanzania hari ahantu nta mutekano wari uhari twabibinyeshamba nta byo kwimwesha nanje amadrede yarakura kuko ndi mwishamba naguma font indirimbo numva umenga ivyumviro bibaye vyishi nari kure y'Imana. Nta bintu vy'imogi mwanywa? Rumogi gose narukarira gose kuburyo ko nukurutera narutera. Vy'inzoga? Inzoga icinzoga ro kirakomeye cyane. Cinzoga jewe ubundi ko babona ndi bogare fise inguvu hari hano bateka ikanyanga cyo biti gongo bacha bavuga ati zura dusaturira inkwi kugira ngo tuze turaguha ikanyanga winywera. Yo mesherezana tiko ndasaturira inkwi inyuma rya mbere rikrotse bagita kapita mbere bacha bari hajewe ivyumviro vyanje bikaca biguma ndabakorera wirongera kapita mbere hariya sindo nk'inyungu. Nta mahera baguha? Oya nta mahera baguha. Wewe wakorera kapita mbere? Basi umuntu umunywa inzoga wa vrai ntumuha amahera muha inzoga hama abandanye kuguma yiswe ingara. Wavuye mu Burundi ugiye kurondera ubuzima none utangiye gukorera kapita mbere? Ntangiye gukorera kapita mbere ibaze. Turabandanyije rero uri kurakubita ishoka uragize ivy'amadred urageze gihe ivyo kuboregwa hama ubuzima Tanzania bwabandanyije gute? Ubuzima Tanzania niho navuga ati je ndakumbuye abo muhira ndakumbuye iwacu kuko utari mu gihugu cy'amavukiro nta mahoro ufise. Abasirikare barakurondera bakagusaba vyangombwa bakagusaba laissez-passer nanje nagiye kwikubitira isuka mu nzira nyene zoroshe
twavuga ati reka nkubite ubu buzima hama ce nibandaniza asubire mu gihugu c'iwacu. Yego. Niho rero naca ngaruka i Burundi ndabona n'ukuri uzuzanye inoti nzanzanye amafaranga ntiyari menshi yabaye makeyi kubera wishinze capital mbere yabaye makeyi Jimmy yego abaye makeyi no navuga ati none eske reka nicare numvirize ibintu ndabe uruhombo nagize n'inyungu birimo casanga nahomvye umwanya munini canibuka kuyora nasheshe hama rero ca ndaba mu Burundi canje Bujumbura ngiye Bujumbura nja muri famille zavuga ati we Jimmy none akazi wowe ufise nakahe tubona basi twogufashirizamo deja akazi nona nokora akazi ka Edmas niko mbona noshobora umuntu yize normal agiye Tanzania agiye kurima nubagarutse abaye mu mu gihugu cyawe akazi kose ukire kuronka cyushira mu nda nagakoze kandi nakanezererewe ndakora ariko nakora atamunezero mwinshi ufise navuga ati Jimmy wanyawe siwe rero shitse mu Burundi batangura kumbwira ati ko wahora uduha karaoke duhonje usuri uduhe karaoke yego hari ahantu ku cooperative muhiri wacu Muramvya nari nashinze sene niyo natambirako fise n'abadansere biwanje tugakora amapa tugajana ibintu bimwe nyene bisa bya ibintu biryoshe yego vraiment bakunze basaba ko mutivane muravyumva byari ibintu bidasanzwe yego hama ndiko nkora ikiyede rero uri Bujumbura nitabi gishi nk'urumogi rwishi misaya yarahomvaguritse namerewe nabi ntaronka amahera y'isabuni yoyo nareka kuyigura nkaza kugura itabi urumogi hari tariki naguma nibuka tariki 11 y'ukwezi kwa gatanu nashobora kugira urumogi rureha nk'ukuboko imwe bavuga ngo ni kwibuka Bob Marley nkasanga hondi n'amatama misaya yahomberanye muka nkimvira ati ne mana ubu buzima vraiment iri tabi dupfiki kugira ngo bende arinywa nkuku dupfiki avuga ati je ubuzima nkwiye kubusezerera niho rero nari mfise agatelefone haguma numviriza utuganiro ku maradiyo nkumva umengo noja gusenga nkumva impwemu y'Imana igomba kunkoreramwo jewe ndi umuntu akunda kuganira n'abantu ndi umuntu yugurutse mu mutwe nta muntu ngaya wari we wese turahana keya tukaganira uwo munsi ndiko nkora ikiyede cyangwa ikiyede ahantu hari umugenzi yitwa Vianney adandariza amamatera aho wari ukiri Bujumbura nari nkiri Bujumbura uwo mugenzi rero Vianney cyambwa ati Jimmy sa uri gukora ikiyede ngaha yego gone ko mbona umwitabigishi ntoraba ukariheba nanje ati kuriheba birashoboka ariko bisaba ihishurirwa canke bigasaba ikindi cyumviro cy'iwanje kuko ku munsi nanywa nk'ipaki y'itabi supermatch ugasanga ndiko ndahomba jewe nyene none Jimmy hari kibazo ngomba kukubaza kumure n'abandi baca barongeraho umuco yego mu kiyede uriko urakora ikiyede byagenda guturonka amahera y'itabi ringana uko kose uronke n'amafaranga yo gufungura kumbure no kugura utundi tuntu umuntu akenera mu buzima neza cyane rero ndiko nkora ikiyede sindakubesha n'ukuri kuko ni ntahe muri jewe intahe kandi abeshi barabizi birabaho ndiko nkora ikiyede hageze saa sita umushefu arabaha amafaranga yo gufungura yego abaha 1000 ati genda iki 1000 mufungure atari kayandi tuziyobaha indwi heze rero mu ico 1000 nabanzi yuko ku mugoroba kubera ubuzi buzima bw'Ibujumbura yego cyadguha ikindi 1000 uza kujya mu ijoro mu yukorera havuyemo 2000 rero aho yo mu ijoro navuga ati ngiye gufungura reka ndabe ukuntu ingi ibintu bibaye fume ndira wisa ayo desa abayitabi yasanga ndiko ndisondeka injya za wisa muga kugira uronka ifa itabi hama rero urageregeye utangura kumva karadiyo wumva ko ukwiye guhinduka yego nkwiye guhinduka vyaje gute rero uve mwubwo buzima vyaje ukuntu vyaje uwo Vianney yaracyampa ubutumwa ati mugenzi itabi burya riragwaza itabi sigiza ku magara y'abantu ati kandi itabi imbuto zaryo zitiranwa n'ibisigo imbuto zitabi zitwa gute ubusigo ndumva rero imbuto zitabi zitwa ubusigo
urumva uri kunywa ibisigo ndumva ko nanje ibyo bisigo ndiko ndavyishiramo ndiko ndavyoherezamo eske ati ibisigo ndiko ndishiramo ntitwovavanura navyo Viana cyambwiye ati rero kugira ubihebe uzoze dimanche tuzojane gusenga ni kuri sinamugambarariye Viane aho uri hose ubahwe waramfashije cyane wambereye umuvyeyi wanje aransengera aramfasha mbere ampa n'impuzu ati we rero ko atampuzu ufise kandi aguha impuzu tuje gusenga wa Mungu tuzogende cyo turagenda gusenga ku rushengero Spirit Garden ni mu Ngagara turasenga muri Kigobe manukanye rya baraja kuri Kotebu habona haruguru ya PAF yego turasenga numva vraiment uwo munsi baratanze ubutumwa bwiza tumva mungere mukuru Fredina Brat Nevis aravuze ati ukwizera niko kuduha ukwidegemvya ati ukwizera kurimo vyose numva rero nanje no kwizera nkemera Yesu aravuga ati umuntu yoba ari ryambere aje ngaha atarakira umwami Yesu mukiza mu gingo bwiwe yoshira ukuboko hejuru tukamusengera je nanje numva umengo ahubwo aho nyene niho nanje nari narahomvye nari naracerewe shaka ko nobaho nyene haleluya amen nukuri ndumva umunezero ndumva ijambo riranyinjiyemwo batanguye kuvuga mu ndimi zitamenyekana Viane arambaza ati ivyo bavuga uravyumva ati kasi ndavyumva aho zo n'indimi za marayika nanje aho nyene ahubwo nza numva marayika arangendeye indimi ca ntangura aho nyene gukayangana uwo munsi nyene ncihana numva ninjiye mu bundi bwiza haleluya aho rero naba ahantu mu kabare naba mu kabare yego nakora ikiyede mba ahantu mu kabare aho mu kabare n'ukuri harambere exitaza gose urazi kuza gusenga Imana uba mu kabare imborerwa zikavuga ati none wewe iyo Mana uza gusenga wonge utangaha bivahe bihe ubivemwo mbwa nanje nkaca nsenga mwijoro ati Mana ubuzima ndimwo urambona kandi uranshigikiye ico waremye cyose uragishigikiye mbwa warabaye ngaho hano mu kabare udaciye usubira inyuma ngo usubire muri vyande waruba yego vraiment ahubwo abakozi b'Imana bateye bantera intege baca bampana Bible barampaye ijya bwuzure bushasha Bible ntoyi yego ntashe ninjiye mu kabare abari mu kabare baragira ubwoba ati none wavuye gusenga azanye Bible ngaha bimeze gute muga nkabona yuko vraiment jeho hantu hataneze ikibanza atari ciza atari ikibanza kiri atari ciza yego ko wo Frank twaberaho mu kabare yavuga ati nimwibereho nta mahera ndabasavye muga muze muramfasha kwegeranya ibidaje muze muramfasha ibintu bimwe bimwe ariko duhejeje ku kabare nka saa 3 akabare yaca yugara acha njano nkasenga Mana eske ubuzima ndimwo uremeye ko bukunyene uremeye ko mba mu kabare Mana je ndashaka kugukorera ndashaka ubwiza ndashaka kuja ku ngazi yo kuba no gukorera none Jimmy urasenze uri mu kabare vyaje gute wagiye kuhava gute wacibandanyiriza ukuntu nahavuye rero biratangaje cyane Imana ifise inzira zaho zirange igihombe yego ukuntu havuye ndabikubwira haciye haza imikwabi Bujumbura ati inzu zose zarengereye ibarabara nukuzibomora yego ako kabare nako rero nako nyine carabomora nako nyine kari kujya kuntu mwabibonye inzu zayi zegereye amabarabara baciye bazibomora ako kabare baciye barakabomora nanje ndaduga muhira nsubira inigitega uko inigitega nsimbije gato umwuga w'amakinga nari nawumenye kuwukora kuko nari ntunze agakinga niko baza baranyigiriza ko kubikora rero mpava ndabimenya kubikora mvuye Bujumbura ca ndashikira mu mwuga rero nyezina wo gukora amakinga cyo umwuga wo gukora amakinga wavuye Bujumbura kubera ababomo yaho mwahora mu babigoranya ati isa subire ku gatumba subire ku gatumba cyandaza rero ndakora umuganje wo gukora amakinga uko igitega ni intara nabayemo keshi niho hari ubuzima bwanje numva basi bukunda ndahabaye ndahaba bica bisaba yuko rero jewe nabo turi kumwe dutanguza ministere ino Gitega turatanguza ministere Spirit Garden Gitega iri kuri NF quartier Nyabututsi Avenue Royal nomero 6 niho rero twaciye dutanguza ministere n'umu worship wanje Pastor Sebastien turafashanya
je ndatangura baranyereka ukuntu nkwiye kugenda atarampanura ati rero kugira ngo tubandanye dukore umurimo w'Imana genda uku jewe canja kuvyuma kuri sonorisation nije nkora sonorisation hama ndabona ishengero ntirirakura ati reka ntangure ubuzima bwo kuririmba numva mpwe mu w'Imana arampamagariye kuririmba ndumva indirimbo ziriko ziraza ndiko ndasenga nkerekwa nkavuga ati ijwi rimbwira ati Jimmy ujya murimo wawe ntuwuhebe burya ijya niyo mpano yawe iryo jwi none ryaba rishatse kukubwira umurimo uyuhe umurimo wo kuririmba wo kuririmbira Imana cyanumva bifatanye n'ukuru nahora ndirimbira isi yego nkakontora kwisi ihemba zero caninjira rero mu buzima bwo gutangura kwandika ndandika indirimbo z'Imana zo guhimbaza Imana kuko Imana niyo ifise ikibanza ca mbere kuko Imana niyo yaduhaye umwami Yesu Kristo. None Jimmy genda kubaza ikibazo gikomeye none ubu unye warahindutse uri ku murimo w'Imana ntibara bishika kagatabuka kanyuma canke twatuyoga nukuri ntakubeshe mu minsi ya mbere nkironka agakiza nkiraho mu kabare habanyoye itabi vrema ndumva kumengo ndaremerewe ndababwira ati ni mu mpesomeko nkisomako narakoroye cyane kuko narihevye ndumva inkorora ndamanika amaboko ati Mana ubu rero ndashikirije ndagenda ndabitanga n'umutwaro mwishengero ndavuga ati jewe musengera itabi numva umengo rigomba kunkurikirana byase baransengera n'ukuri uwo munsi ijwi ry'Imana rirangenderera ndavavanura navyo ubunye rero ubu ntavyo urimwe ureke ndakubwira ati kazi kawe Felicitas kuko ndazi icyo vyankoresheje ndazi ko nakoze ibitagenda ndazi ko nari mu ngeso nyinshi kumva y'ikubera itabi ndazi ko nakora ubuhumbu amahera nkayonona ariko ubu nukuri Imana yo nyene nivyo ubuhumbu warabigendeyemwo basi turi mu makaroke ugasanga uriko witwara mu ndirimbo zitarizo ugasanga urabonye nk'akademu keza ugasanga mugiye gutamba nk'ibintu bidakenewe uca mu moshe ugasanga ugiye mu moshe mabi yasheshe tari nayo ikizira aho nyene kuko ivuga ati ndagushaka aho nyene ati ngo bakunze basala com TV1 mwavyumvise hari ibintu munajamwe ugasanga bikweze amosha mabi Jimmy uratangwe kwandika indirimbo wumva uri kurahumekegwa na mpemu yera ivy'indirimbo ariko je twaje guhura uje muri studio za Salocom uje gusohora indirimbo Salocom wayimenye gute? Salocom kuna yimenye ndi muri yakaye yanje ndiko ndandika indirimbo hariho ikintu Imana ikwishura burya wewe utabuzi kuntirikira bigenza novuga Salocom yazanywe n'Imana novuga Salocom ni nk'inyishu kubaririmbye bari babuze aho bosohorera ivyiyumviro jewe rero naruguruye akaradio kiwanje nza numva umutama arishikirije ijwi rivuga riti ati jewe nazanye studio twa Salocom boss mukuru wa Salocom ati kandi iyo Salocom niyo gusohoreramwo indirimbo z'Imana tanumva ho nyene stop rabati umutama natuma subiramwo twirandi rero ntibasubiramwo baguma babandanya naguma ni broka kakantu Salocom ije gusohora indirimbo z'abaririmbyi ati kandi iri hepfo y'isoko tanumva rero ni hepfo yaho nkorera rero naho mbona pancarte yanditse ko eske nkibaza ati ibintu nibiki bimeze gute nza numva rero munsi Imana yatumbereje ca kiganiro cyo kumpa yandoto yanje no gushikiriza ivyo nayumvira vyose kuri Salocom aho nyene camvuga ati je rero ndarosa sohora ya ndirimbo yanje amen atu rero nukugenda gusohora indirimbo nanje kuko ndumva ni zimwe Imana ikunda ni zimwe ndishuwe muri make Jimmy none umaze gushika muri Salocom wahabonye gute abakorera bakwakiriye gute wahabonye gute Salocom ico novuga coco hari abakozi babimetiriza hari abakozi bibanga b'umutima bakirana neza nanje nashaka kavema hari amastudio ujamwo ukamenga ntibakubona ati we rindira ukamenga nyene ntibakwitayeho muri Salocom ho wabibonye gute? Muri Salocom barambanje barambaza baranyakira neza ati witwa nde turaganira
burya baza kukubaza intumbero ufise mwabanje kuganira bona keya vraiment ndasanga uwo bita bienvenue on domix haranyakirambaza ati wipfuza iki tije cyo nipfuza narumvise sarokome ku radio ati rero numva umengo iri hafi yaho nkorera murababanyi bisaba yuko rero je nanje nuzana ivyumviro vyanje kugira ngo dufashanye ico gikorwa. None Jimmy ndakubaze abaririmbyi iyo barigeze gusohora indirimbo bakeneye ubuhinga bugezweho eske muri Salocom babonye abakoreraho bafite ubuhinga nyene ukeneye canke nabo nyene baraciga do prise Salocom meze neza uko ushaka live muragenda ushaka ko bagufasha muragenda nta indi studio bwabonemo battery nta yindi nayo bwabonemo battery kandi studio nayo bwabonemo piano za gitari byose ubundi studio nyinshi hari agapiano gusa n'agatari ivyo birabaye ibindi baca bakura mu mashini mbwa Salocom nukuri ndayishingiye ntahe umuvyeyi vraiment yego turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane Jimmy yego nakaye kajambo bwira boss mukuru wa Salocom boss mukuru no mugereranya ndazi kiganazo kibona ubwanje yarasanze ndiko ndasohora akaririmbo turaganira Imana yaramundungikiye uwo munsi sinenda muzi na Jeff mbwa nagiye ndamubona ndumva yuko nawe no muririmbira ndumva yuko no mushira hejuru ndumva yuko ahubwo twoguma turi kumwe kugira ngo tumuturi ivyumviro nk'ibi yarakoze Imana yamukoreyemo mu gihe kigeze amen yego nukuri umuntu ntakwiye gushima umuntu yarapfuye amushima kihari ko yakoze ibintu vyiza yego akemera ko Imana imucamo kandi je ndumva neza yuko ntabwo bamfise bwo kumushimira burya umuntu ntakwiye kurinda yanyoye ahubwo akwiye kurinda yasenze kugira tumusengere nawe Imana imuha iryo sengesho ikimuhuza imuha imigenderanire n'iryo sengesho ryacu imushyire urwego rwo hejuru yego none nabonye uri kurasohora indirimbo mbega iyo ndirimbo ifise titre yitwa gute indirimbo kuvyo ubuzima naciyemwo no kwihishurirwa mfise kuri iyo ndirimbo ni nk'ihishurirwa yego nayise ngwino mwami wanje ngwino mwami sasa Jimmy yego woducishiriza ko gato imbere ko turangiza kino kiganiro n'abakunzi bakumva yuko uri muririmbyi byo kuri dushire ko gatoya murakoze go ubundi kuririmba ni impano kuririmba ni ikintu umuntu yisangamo kikamunezera je rero kubwo kwiremesha kubwibazo naciyemo no kubwo kuremesha abandi kubwo kuganira n'amashengero kubwo kuryohera abantu umuntu aririmba araryohera abantu umuntu aririmba arateramisha abantu none Jimmy uriko uratunyoteza handaze n'abakozi bacu batevye dushirireko Sinobaho mwami ntagufise wamfashije kuronka gakiza wandutiye Adamu wa mbere undokora mu menyo y'intare ubu tubanye nk'abamarayika tukavuga nk'abamarayika nta ngwara n'imwe idatinya muganga kuko izi neza kwayivura nayo Satani abonye Yesu ariruka kaburi yagikwigwa genda Satani genda Satani genda narose umuhanuzi mwiza ampanura canda mwiyegereza ambwira makuru ya Yesu ndumviriza nsanga yose nukuri campeba ingeso nyinshi zanje ndamwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje uranyitorera urandemesha unyigisha gusenga ubumva mu bwiza ninjira mu bundi Haleluya ikomera amashyi Jimmy Jimmy twovuga vyinshi kumbere tuzosaba tuguwakire kuri Salocom TV1 wamaze gusohora iyo ndirimbo utubwira naho boza barayisanga bayiraba rero Jimmy ata vyinshi tugushimire gose yego murakoze cyane sinze kara akajambo ufise kagasunika rugi twaba twibagiye wogenda uvuze akajambo kagasunika rugi
ndashimiye mwe vy'imvamutima Vyemve on the mix. Aravyumva. Arabikora neza. Yaranshiriyemo utuntu tunyohera. Nanje numva umengo twotuma ahubwo fonta gose. Vyemve n'ukuri yaranteye intege. Indirimbo n'ukuri iraryoshe. Indirimbo yo kuririmbira umwami kuko Yesu Kristo wenyene yabitubwira muri Yohana kigabane cha 14 umurongo wa 6. Jesus said to him, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. Good. Niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Nta numwe azoshika kwa data atamuciyeko. Ndashimiye rero ku bakunzi bafise ico bonterera boja kuri YouTube yanje. Urafise na page? Page YouTube. Ego havuga ati Jimmy irakoze Jimmy. Bakampostinga nanje bagashirako ama views. Bagashirako sabone kugira ngo tubandanye twamamaza umuziki w'Imana. Niho dukorera Imana nayo izobiduharurako nko kugororoka. Jimmy, nakahe kamo wotera abantu bari muri bwa buzima bw'urumogi bw'ubuhumbu bwo kuboregwa baruhijwe n'ivyisi, nakahe kamo wo batera? Urumogi nta kamaro rurimo. Urumogi ugwishinze nta gikorwa gukora. Ucuba ikinebwe kuko warumenyereye utarubonye ntukora imitsi ntizibuka. Ushaka gumushaka gwa rumogi. Urumogi nago ariko si urumogi gusa, hari abari mu nzoga. Iki kiganiro kizakurikiranwa n'abantu benshi. Hari abari mu vyaha, mu boregwa, mu buhumbu, hari abiba, hari abatukana. Ivyaha urazi ni vyinshi. None abantu bari mu buzima bw'ivyaha babwiriye? Nobabwira kuvavanura navyo. None wanyoye inzoga nta kazi ushobora no gukora. Ariko Jimmy, hari abakubwiye ati genda gerageza kwivamwo vyanse ngire gute? Kuvamwo ntibigoye. Uregera Imana ukaja mu bandi. Ntubona abagenzi baranyase baravuga ati Jimmy n'umubono nagisorora tugitemberana. Nanje ndababwira ati ndeka mbere kunyene ati ivyo vyose vyarakemutse. Yesu Kristo yarabikemuye. Iryo cupa ntimudoduga murifise mwijuru. Oya bisaba ko tugenda twera. Yesu Kristo wenyene yababaye kugira ngo twitangire. Yaramaze kugaragara ko ivyo bindi vyose yamaze kubiheva. Yaramaze kuba muzima. Ibaze yarazutse aba muzima. Ibaze umwana w'Imana Yesu Kristo yaravutse baca baharura 0. Ninde wundi aravuka bace baharura guhera kuri 0. Ibaze nta wundi. Uwo rero Yesu akubwira utegerezwa kucemera. Niwe nzira y'ukuri, niwe yo gukurikirana. Izo zindi nzira zira yovya. Jimmy, ndagushimira cyane. Murakoze cyane. Nizere ko no hanyuma tugukeneye ko tugirana ikiganiro uzotwitaba. Yego nzobitaba mubishatse. Yego kandi twagize ikiganiro kiryoshye. Kiraryoshe cyane. Imana igwenzagire cyane. Yego murakoze. Ubandanye utera imbere mu muhamagaro wo kurimbira Imana. Yego. Imana ibahezagire. Murabona mwari kumwe na Irambonagire na Jimmy aka Cliff. Mwari kumwe na behind camera umusaza 1K. Mu buhinga bw'ivyuma hariya ni Vyemve on the mix. Bamushimira gose. Namwe mubandanye muhezagirwa. Mubandanye mukurikirana ibiganiro byo kuri Salacom TV1. Erega urubuga nugwi wacu kandi nugwi wanyu mwarahezagiwe.